natwe turakomeye abazina yanje ni Erika Carole nkaba ndabahaye karibu mwese mu kiganiro cacu n'umunsi rero dufise umu invité ari spécial nawe akaba ari Lily Carole Ndayizeye Lily Carole Ndayizeye akaba ari umu mannequin akongera akaba umu accessoiriste rero tumwakire gato kugira mumenye ibintu byinshi akora mumenye n'ukuntu yatanguye ako kazi et surtout ngene mu mannequin yiransa muri création. OK Lily urameze neza? Yego ni sawa na bon uko nayemeje kubivuga ikintu cambe dukeneye kumenya ni gute umu mannequin yiransa muri création. Bon umuntu ashobora kuva kwiransa uko nyene uja muri création uzi kubikunda hari n'abaherera muri mannequin mais jewe comme nafise passion ya création byanshobora kunyorohera kugira ngo nje muri création kuri mu mannequin. En fait hariho benshi tubona batangura mannequin kugira ngo binjire muri mode ya mode kubera ko nga mu Rwanda dufise amashuri avyigisha ugasanga ukatireka ngende muri mannequin comme ça nzobona aba créatrice de mode cyangwa aba créateur de mode ngene bakora hama nanje kubera nawe niko vyagenze. Ego nuko Lady nakubwiye ngo niyo waza uze kuzana amasakoshi makenya kugira ngo dushobore kwerekana ku bakunzi b'ikiganiro cacu ibintu ukora ucungira ngo en fait n'amasakoshi ntayo ngisigaranye barayamaze muganda afise akiwanje gusa niko nza kuzana Jean je byantangaje ko abantu benshi bakora ako kazi usanga bidoga yuko n'abakiriya bahari ngaho mu Burundi wowe bigenda byagenze gute? Normalement ngorera kuri commande sinda umva ko ariho ngitangura sindatanga gukora nyinshi zo kugumana misino izo nayifise aho navuga ati ngo zaraheze yari ama commande seulement naje fise akakiwanje. OK kweki wiyumviriye ama perle ari rare mu Burundi ntibihari cyane gose abandi bakora intunsenya ajya en cuir abandi mu bitenge ntuzoronka abantu bakora amashakoshi mu mapere ito juste ibintu bishasha. OK hari abandi bavuga ati twaye gukora ibintu birimo gusumba mugabo nta materiel we materiel bigenda gute zironka gute? Hari izo ndonkino n'izindi nkura mu Rwanda canke mu Uganda. OK ni bikugora ibindi ufise ko hari nka busanga bafise ibintu bashaka gukora bakabura materiel y'ikintu bashaka gukora urabironka vyoroshe canke? Bon jewe kwera usanga afise nk'abagenzi bari hariya umuntu amurikira ifoto then akagufasha kurondera nico kintu nkoresha yego. Duheruka gweza haheruka kuba saison ya mbere ya Fashion Week ngira ama Fashion Week kama mutegezo kuyakurikirana uri mu mannequin kongera ukaza no muri création ni yahe défilé ya wakunze cyane ama défilé yabaye? Sinibuka izina mais hariho iraho Jean yari ifise theme y'ikintu futuristic. Le gars ama défilé yiwe pendant madera mais ndakunda kwibagira amazina cyane cause sindi fort ama défilé yiwe n'impunzu akora si ça m'a ntunze ça m'a prêt à porter toi tumenyereye ibiki c'est tapis rouge en fait. Eko na scène yiwe nziza. OK ngira aza kuduha video kugira ngo tubone na yindi shop bugiye no iyo niyo nkunda cyane rwose nina kunze. OK uwo kugira we change ubuzima bwawe n'umu mannequin cyangwa umu créateur de mode pendant 24 heures yobanda? Mon créateur ni Nsenya Donatella Versace. Yes hama Nsenya naho ni Bella Hadid mwamanka Bella Hadid. Ni ikintu cyawe wumva ushaka kumenya kuri abo bantu babiri uvuga ati ndakeneye kubona ibintu biba mu buzima bwawe ni iki gutera curiosité nyinshi? Donatella no mu queen wa fashion, she's like an empress. Niwe hama abandi bagakurikira. Eko hama Bella, je l'adore comme ça, c'est une fille qui m'attire chez elle.
ntaratahura ndakunda kungena atambuka mu madefile yose même si bohindura ngo tambuka nk'imihobo kwa arabishobora na sense yo kwambara nigiki ubwira abandi bantu bariko barabashaka gutangura aka kazi canke bakiri mu ntango muri aka kazi bon bihe umwanya ukwiye wo kwiga ico bariko barakora kugira ntibapfe gutanga ibintu byasonde ushaka gutanga ibintu bidakomeye ibintu bisa nabi ku bakiriya même si woba ugitangura d'abord il faut ko wiga ubone yuko produit yawe ya mbere niyasohoka izokwatira abandi bakiriya ntidupfa kuvuga ati ngo bon niho ngitangura ikibazo pfa kubyemera utangure ku kintu ciza même si ejo uzokora ikintu ciza kirusha ariko kiba ari ciza kizotuma abandi bantu bagukunda kandi mpunze amaproduit yabo barondera amaproduit meza c'est vrai tuzoyakora ngaho mu wundi nta bintu dufise mais birensenye n'ahandi hose bazobironka kandi babe patient abakiriya ntibazoza uko nyene comme ça bisaba patience kandi vraiment ntunze na créativité nyinshi wowe ukunda kwiyasitira ku biki mu gukora amasakoshi yawe sometimes ku ma outfit ubwanje je nambara kuko ndashobora kuvuga ati ndashaka ishakoshi mais sinzi aho ndayikura so how about ngize ishakoshi imeze ukuntu kandi ntojana n'impunzu canke no ku ntunzinya ku bandi bantu ndiko ndara abantu ukaraba n'ivyo abantu bakunda Pinterest irahari umva inspiration iba hose none ngaha mu Burundi nta hantu dufise bavyigisha wowe wabyize gute kubera ko mbona umenga ntibyoroshe agasakoshi mu maperle wabyize gute naravyigishije nakoresheje YouTube uyigisha wenyene urasubiramo okay mwavyumvise amatelefone yanyu araronsa akazi ubona gute gutangura ngaha mu Burundi ubibona gute iyi monde ya mode industrie de la mode burundaise uyibona gute iragoye maybe biriko biraza ni ndihe ngorane ubonamwo ni ibihe bintu vyiza birimwo abantu ntibaratahukirwa ko made in Burundi ariyo nziza kurusha iyo hanze umuntu ashobora kumuha ikintu ca made in Burundi n'iyindi ivuye hanze imisi yose azotwara iyivuye hanze ko yibaza yuko materiel ariyo nziza kurusha iyi alors que natwe dufite ama materiel meza mais ntibaratwizera hasigaye ko abantu batwizera cyane uretse ko hari umuntu yigeze yari yakoze impunzu et puis umu client aranka kumubwira ko ari made in Burundi donc aramubwira yaramubesha ambwira yavuye hanze sinzi umenga yavuze Turquie yavuye muri Turquie nanana arayikunda arakunda izo mpuzu arafata zibiri après aramubwira uretse ko iyi ni made in Burundi voilà ko unecha musubiza impuzu ziyo nivyo ntibazize ofite ni kwera sinzi nibazi ko hari hakiri hakandi kantu ko kutemerana ntibatwemerana na gato benshi bakunda kuvuga ngo usanga baronka abakiriya b'aba diaspora usanga nibo bagurira ibintu vyabo cane gose ubu mu basi barabitahura yuko dukeneye genre abantu batwizera kugira dutere imbere harya umuntu atakwizera ntuzotera imbere igihugu cyawe kitakwizeye ntuzopfa utera imbere c'est vrai abantu bahanze bazogira mais muri wowe ntuzobikunda kubera abiwanyu ntibagukunda abandi bazokusaba ibikini bikime kwe ujoja kuronka amere yo hanze aho utari kurayinjiza umva birababaje donc abantu badashobora kutwizera comme ça ntaho twaba turiko turaca ni igiki wabwira abarundi n'abarundikazi ku ningene bofasha bo baterera ni igiki bohindura kubera ko vraiment made in Burundi iracari hasi cane gose please bamenye yuko impuzu zo hanze sizo nziza zonyene bazoze baragura n'izino comme ça natwe turashobora kugira amavayura y'impuzu zivuye mu Burundi ntidushobora kuronka amahera yo gushira muri vayura tutaronka impuzu zishasha
bazoza bagure zijya zo kuri bende c'est vrai n'amahera make n'ibiki est-ce que ntashobora kumva yuko nabo batangwa gukunda ibintu vyene dushobora kuronka n'impuzu dushobora kuri bende zivuye mu Burundi zivuye mu mpuzu zacu batwizere batugurire impuzu zacu ego ndagushimiye kuba nawe witavye invitation yacu merci beaucoup merci nawe kunyakira so ikiganiro cyacu uno munsi kaba kigarukiye ngaha ibaze yuko mwumvise ngene Lili yatanguye yaravyigishije kuri YouTube arabimenya et puis aratangura yababwiye ikintu kimwe gikenewe nyuma ushaka gutangura ifo kubanza kwiga neza produit yawe kugira ngo utange ikintu kizokwatira n'abandi ba client kandi ukigana terrain kubera ko murabona ngaha mu Burundi biracatugoye gato ifo ko ivyo byose muvyumvira. Igana cacu reka kigarukiye aha. Bye bye, à la prochaine épisode.